ikaze nanone mu biganiro byacu hano kuri no mbonesha kure imwe rugende ya Burundi New TV. Nizere ko umeze neza cyane. Aha ni wowe wonyine ushobora kuba woronka amakuru agiye atandukanye ariko aravugwa hirya na hino ku isi, cyane cyane twibanda ku makuru ariko aravugwa mu karere k'ibiyaga bigari, twibanda ku bigendanye n'umutekano, politique, diplomati ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turaza kwibanda kuri izi ngingo nkuru cyane cyane durututse nga mu gihugu cy'u Burundi, muri komine Musongati haraye hatowe ikiziga cy'umukenyezi, nkuko byakomeje kugenda bigaragara, ndetse abategetsi barimo abapolisi ndetse n'abandi bayobozi baza gutegeka yuko ahita ashingurwa, nyamara hatigeze habayeho icyo twakwita itohoza kugira ngo hamenyekane impamvu nyamukuru yoba yatumye uyu mukenyezi yoba yakwicwa. Hamaze imisi kandi nga mu gihugu cy'u Burundi haravugwa ibigendanye n'inyorozwa y'abantu bagiye batandukanye, abandi bakagenda bapfa mu buryo bugiye butandukanye. Ibi byose bikaba bikomeje kugenda bitera ubwoba bwinshi nga mu gihugu cy'u Burundi, bikaba byaje gutuma bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye barimo nka General Prime Niyongabo bavuga yuko iki gihugu gikeneye by'umwariko abandi bayobozi bashasha bazi icyo bashaka, apana General Neva usa n'uwamaze kurengwa, abakomeje kugenda arengerwa mu mitungo y'abarundi ndetse no mu mahera y'abarundi, nyuma yuko uyu mugabo General Prime Niyongabo amaze gukoresha inama ku munsi w'ejo, inama ikomeye cyane y'abamwe bamwe mu bashinga mutekano, abasodo bagiye batandukanye basanzwe bakorera mu gisagara ca Bujumbura, bikaba byaraje kongera gukurura umwuka mubi nga mu gihugu cy'u Burundi, ndetse iki gihugu kikaba gikomeje kugenda kigereranywa n'umugera wa sida nkuko biriko biravugwa muri rusange. Turagaruka kuri iyi nkuru rero by'umwihariko ku buryo burambuye, ariko kandi reka nkubwire yuko hari raporo imaze gusohoka cyangwa se gushyirwa ahagaragara, iri kwiravugwa yuko ngaha mu gihugu mu buraruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hamaze kugenda hamenyekana impamvu umuhari M23 wongeye kubura imirwano ngaro kubera ubwumvikane bukeya bwabashije kuba bugaragara hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Uganda. Ariko kandi hari n'andi makuru ariko aravugwa cyane akomeje kugenda avugwa mu bigendanye n'imirwano ikurabera mu buraruko bwangaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange, aho hakomeje kugenda havugwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari amakuru ariko aravugwa ku bapolisi babashije kuba boturukana intwaro nk'uko birimo kugenda bigaragara, ndetse kugeza amagingo aya ngaya ibintu bikaba bikomeje kugenda bishimangira yuko aba bapolisi ndetse n'abandi basoda bamaze guingira mu gihugu ca Uganda ngo bashobora kuza kwiyunga ku mutwe wa M23, naho wahoze ari umujyanama muri FDLR aratabariza General Kimenyi Nyambo ko ashobora kuba iyo kwicwa nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Umuhari M23 umaze igihe ugerageza ndetse unakomeza kugenda gufata ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse kugeza ubu ngubu ukaba umaze kugenda unigarurira ibindi bice bigiye bitandukanye, ndetse kugeza amagingo aya ngaya hakaba hari ubwoba bw'uko ubutegetsi bw'Kinshasa bushobora kuba bwo kwigarurirwa n'uyu muhari mu gihe ntaco bagikozwe, mu gihe bamaze igihe binginga generali binginga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuba iyo kwicara ku meza y'ibiganiro akaba yaganira n'aba bategetsi ba M23, ariko akanga akavuga yuko adashobora kuba yoganira nabo. Byose reka tubirambure muri aya makuru. Reka nguhe ikaze unkurikiye uherereye hose hirya no hino, waba dukurikiye uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, twizere ko umeze neza cyane mu ntara zigiye zitandukanye, abari Bujumbura, abari Gitega, abari Bururi, Ngozi, ndetse n'andi yagiye ahatandukanye. Mwese tubifurize kumererwa neza cyane, abari ngaha mu gihugu c'abaturanyi cy'u Rwanda, abari Kongo, abari Kenya, Tanzania, Uganda ndetse n'andi, mwese ndabahaye ikaze mu biganiro byacu no kuri ndomonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi New TV, aho ushobora kuca uraronka amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye bishasha bigaruka ku bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Abadukurikira guturuka ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose
mbifurize ibihe byiza cyane. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha, reka nkusabe gukanda handitse sabone kugira ngo ucuraronka ibiganiro byacu n'amakuru ariko aravugwa cyane. Ikaze tuyahere ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ahakomeje kugenda havumbugwa ibiziga by'abantu, aho hari umukenyezi waje gutoragurwa yamaze kuba yo kwicwa. Mu gihugu cy'u Burundi rero hakomeje kugenda haravugwa inkuru zigiye zitandukanye, ariko inkuru zibabaje cyane zigendane n'ibiziga biriko biratoragurwa umunsi ku munsi, ijoro n'amanywa, nyuma yuko abantu benshi cyane bakomeje kugenda baravuga yuko byaba biri guterwa n'izi mbonerakure, cyane cyane by'umwihariko zisanzwe zibarizwa mu ishyaka riri ku butegetsi. Komine Musongati haraye hatowe rero ikiziga c'umukenyezi, musinateri aca ategeka yuko gihambwa kitamenyekanye ndetse hadakozwe n'itohoza kugira ngo abashe kuba homenyekana imvo n'imvano y'ibyo bintu cyangwa se y'uwo muntu. Ubutumwa buva muri komine Musongati rero mu ntara ya Rutana butumenyesha yuko hari ikiziga cy'umukenyezi cyatowe ejo haheze, ari ku itariki 5 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 ku mutumba wa Rugunga muri komine Musongati mu ntara ya Rutana. Ico kiziga caciye gihambwa atamatohoza akozwe ku itegeko rya musinateri n'umukuru w'igipolisi, ingendo mbi cane rero ikingira abakora ayo mabi cane. Iki gihugu cahanga mu gihugu cy'u Burundi rero cyakomeje kugenda kirashinzwa gukomeza kugenda kivuga yuko gukomeza kugenda by'umwihariko bivugwa yuko hari abantu bakomeje kugenda baricwa umunsi ku munsi, ndetse ngo bikaba byaramaze no kugenda bigaragara nk'ibikomeje kugenda birabera ngaha mu mujyi w'Igoma mu gihugu c'abaturanyi mu buraruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko bikomeje kugenda bivugwa rero, umwe mu banyagihugu wo muri komine ya Musongati yandikiye itangazamakuru agira ati: mwiriwe neza, uyu munsi twatoye ikiziga cy'umukenyezi atamenyekanye, mudufashe kubitangaza. Twagitoye ku mutumba wa Rugunga muri komine Musongati mu ntara ya Rutana. Yari umukenyezi yoba afise nk'imyaka nka 40, yari afise utubiri twose kandi muremure. Ikibabaje twasanze yoba amaze nk'indwi yiciwe mu gasozi bita Mugarama, kandi bamucumaguye imbugita hose, bamusiga atampunzu yambaye. Musinateri Claudine niyo yitungira ndetse na komisioneri Communal banze ko tumufotora ngo nta matohoza akenewe, baca bategeka kumufuba, bamuzingiye mu byatsi baca baramufuba. Byatubabaje cyane kubera yuko nta muntu wemeye yuko by'umwihariko boba bona koda itohoza. Ibingibi binagaragaza yuko nta muntu ugira agaciro ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi. Bibaye bikunda mwapfa kubivuga kugira ngo abatakaje umuntu babashe kuba bo bimenya. Iyi ngendo ni mbi cyane rero, by'umwihariko mu mihigo myinshi cyane y'igihugu haratorwa ibiziga by'abantu, abategetsi bagaca bategeka kubihamba byihuse atana kimwe kikozwe cyo gutohoza uwo muntu uwo ari we n'icamwishe. Ni ingendo iboneka nko gukingira ikibaba c'abagandagura abo bantu. Abategetsi barakwiye kwisubira ko umuntu bakamuha agaciro. Nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara, ibi ni imwe mu bintu bikomeje kugenda ibi ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragaza yuko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu ngubu rero hari amakuru menshi ariko aravugwa cane cane agaruka ku bantu bakomeje kugenda barapfira ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi hari n'abadatinya kugenda bavuga yuko by'umwihariko hari n'abadatinya kugenda bavuga yuko byaba biri kugenda bikorwa n'ishaka riri ku butegetsi rizwi nka CNDD-FDD nk'uko biriko biratangazwa. Ariko kandi abakurikiranira hafi ibiberanga mu gihugu cy'u Burundi
bavuga yuko ibintu byari bikwiye kuba byohinduka byanze bikunze mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bogendera kuri demokarasi nziza cyane ishobora gutuma abaturage bose abaturage bose bashobora kuba bogira uburenganzira bungana, aho kugira ngo hakomeze kugenda haba icyo twakwita ubusumbane ndetse no kutahereza agaciro ikiremwa muntu nk'uko biriko bigaragara. Kugeza ubu ngubu rero nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa cyangwa se nk'uko biriko biravugwa ngaha, kugeza ubu ngubu abakurikiranira hafi ibiriko biravugwa baravuga yuko General Prime Niyongabo yoba yatanguye kwinjira muri systeme zo kuba yokora kudeta yihuse, nyuma yuko abantu bose bakomeje kugenda bagaragaza nkaho iki gihugu cy'u Burundi na bamwe mu bantu bakirongoye ari bamwe mu bantu bariko baragira icyo twakwita kwirengagiza uburenganzira bwa muntu, akaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bituma ndetse n'abayobozi bakora neza nabo bambikwa itsura mbi. Ibi rero bikaba byatumye hakomeza kugenda habaho ukutumvikana mu nzego nkuru z'igihugu, ndetse kugeza ubu ngubu hakaba hari n'inama ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo yakozwe na General Prime Niyongabo n'abandi basirikare benshi basanzwe bakorera mu gisagara ca Bujumbura, ariko akaba ari inama itarigeze ishimisha General Neva, dore yuko yatekereje yuko ari inama ishobora kuba yo mugandagura ku butegetsi, ikaba yamukorera kudeta nk'uko amaze igihe abyikanga. Kugeza ubu ngubu kandi ni nako ngaha mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kugenda havugwa byinshi ku bigendanye n'ubuzima bwa General Bunyoni, aho abenshi bamaze kugenda batahura yuko uyu mugabo ubuzima bwiwe ngo bwa buri mu marembera, ngo mu gihe ntaco leta yabikoze ndetse ngo mu gihe nta cyaba gikozwe kugira ngo abashe kuba yakomeza kwitabwaho. Abandi bakavuga yuko uyu mugabo yoba yaramaze guhunga igihugu, akaba yaramaze kugitoroka nk'uko biriko biravugwa, ariko kandi leta ntaco yigeze itangaza ku bigendanye n'ibi ngibi biriko biravugwa cyane cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, haba mu kwemeza niba koko uyu mugabo yaba akiri ngaha mu ibohero rya Gitega, cyangwa se koko uyu mugabo yaba yaramaze kuba yotoroka igihugu, dore ko hari n'abavuze yuko yaba yaragiye kujya kwivuriza mu gihugu cy'Uburusiya kwa President Vladimir Putin nk'uko biriko bitangazwa cyangwa se nk'uko biriko biravugwa. Mu buraruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange, amezi agera kuri 6 arihiritse General Kimenyi Nyembo ari ku gatebe aho yaba yarambuwe inshingano ashinjwa guha amakuru y'ubutasi inzego z'umutekano z'u Rwanda. Mu kiganiro kigufi yashyize ku rubuga rwa YouTube, Hategekimana Felicien wahoze hafi ya Perezida wa FDLR Byiringiro Victoire ndetse akaza no kuba umunyamabanga ushinzwe ubukangurambaga muri Senered FRN, yatabarije General Kimenyi Nyembo usanzwe ashinzwe ubutatsi muri FDLR FOCA. Bwana Hategekimana yagize ati ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta bavuga yuko General Sebastien Nyembo icyo azira hari amafaranga General Omega yagiye amuha ngo yoherereze abana biwe baba mu Rwanda, bikarangira uyu General Nyembo ayakubise umufuka wiwe. Ibindi birego General Nyembo ashinzwa no gukorana n'abantu FDLR yise abakozi ba Kigali bari muri Congo Brazzaville ndetse na Afrika y'Epfo. General Nyembo kandi acinjwa kuba yarahawe ibihumbi 80 by'amadolari ya Amerika yahawe na General Major Christian, umukuru w'ikigo cy'ubutasi muri Congo Kinshasa. Ayo mafaranga gakaza kuburirwa irengero. General Nyembo kandi hari amafaranga ngo yoba yarahawe na komanda w'ubutumwa bwa Sadeke General Major Diakopu. Ayo mafaranga ngo bakaba bataramenye umubare ndetse ayo nayo ngo yarayariye. Ibyo byose byatumye inama ya FDLR iterana imwambura inshingano. Muri iki gihe ubutatsi bwa FDLR bukuriwe na Colonel Asize Mwishwa wa Lieutenant Colonel Byiringiro Victoire. Andi makuru rero twabashije kugenda
tukagenda tumenya nyine nuko generali Kimenyi Nyembo yaba afungiwe ahitwa Ikinyana muri Masisi akaba ategerejwe gucirwa urubanza. Umutangabuhamya waganiriye n'itangazamakuru yavuze yuko generali Nyembo yagombaga kwicwa mu kwezi kwa gatandatu, ariko haba kutumvikana hagati ya Liyetona Generali Byiringiro na Generali Majoro Ntawunguka Omega ndetse na Generali Majoro Busogo komiseri ushinzwe ingabo. Bivugwa yuko bivugwa ko kuba Generali Kimenyi kuba ataricwa Liyetona Generali Byiringiro ndetse na Generali Busogo baba batagishaka ko FDLR ikomeza kumena amaraso muri rutange. Ariko uruhande rwa gisirikare rwa Foka rukuriwe na General Major Omega rushaka ko uyu mugabo yicwa. Si ubwa mbere haba hishwe abagenerali muri FDLR bazize amaherere cyangwa kutabona ibintu cimwe. Aha twavuga nka General Brigade Secyugu wishwe ku itariki 23 Ukwakira umwaka w'2020 akaba yarazize amasasu yarashwe n'ikipe yari ikuriwe na Ajida Shefu Ndadaye. Ico yazize nuko mu nama nkuru ya FDLR yabajije ikibazo gikomeye. Yagize ati imyaka 25 irenga iraheze twiyegurukaho mu mashamba, muhitemo dutere u Rwanda turwane cyangwa niba bidashobotse dutahe mu mahoro, ariko tureke guhoza abanyarwanda mu rungabangabo. Nyakwigendera Secyugu yashinjije bamwe mu bayobozi ba FDLR kwitwara nk'abacancuro, abacuruzi ba munyangire ndetse n'abana bato batazi icyo barwanira. Yibazaga ukuntu amaze imyaka ishika ku 8 afise umugore warwaye mu mutwe akaba adashobora kubona ubuvuzi bw'ibanze, kandi hari abagenerali bibitseho amamiliyari y'amadolari. Icyo yasubijwe n'urupfu. Tariki y'umunani Kamena umwaka wa 2022 kandi nibwo hamenyekanye urupfu rwa General Brigade Hatangumuramye Vedaste wari uzwi ku mazina ya Karebu, akaba yari umuyobozi w'urukiko rwa gisirikare rwa FDLR wishwe ku mabwiriza ya General Omega. Akaba nawe yararashwe na Ajida Shefu Ndadaye. Nawe icyo yazize n'ibitekerezo bye, aho yanengaga uburyo bw'imikoreshereze y'amafaranga yatangwaga n'abacukuzi bakomeye barimo uwitwa Levokate. Ayo mafaranga agahita ajyanwa mu miryango y'abayobozi bakomeye cyane bo muri FDLR. Aha uyu General Karebu yavuze yuko hagomba kubaho uburinganire, ndetse avuga yuko bitabaye ibyo ngibyo bazamenyesha abakuriye amaserire bagahagarika izo nkunga FDLR ica ikomeza guhabwa. General Karebu yibazaga ukuntu FDLR yakira inkunga zivuye muri diaspora zigeze mu bihumbi 150 by'amadolari bya buri kwezi, ariko ikaba idafite ubushobozi bwo kuba yafata umudugudu n'umwe wo mu Rwanda. Ku bwa Karebu akaba yarabonaga yuko ntaho bava ngo bagire naho, ndetse ntaho bava naho bagera. Akaba yari ariko asaba ko habaho impinduka mu buyobozi bwa FDLR. Abishwe basaba impinduka muri FDLR ni benshi cyane. Twavuga nk'uwitwa Colonel Ruhinda wishwe na General Omega amuteze akoresheje mwishwa wiwe witwa Liyetona Eric amutega grenade. Twavuga Ajida Niyoyo wiciwe Ibinza. Colonel Brezi mu Rwanashyaka warashwe akabasha gutoroka. Benshi mu barwanashyaka ba FDLR bibaza urugendo rw'uyu mutwe bakarubura. N'umuhari benshi bashinjije kubamo ibisahiranda byikunda. Aha twavuga nk'umuryango wa General Byiringiro uba muri Congo Brazzaville. Uyu muryango wahawe kurindwa n'uwitwa Fideli mwishwa wa General Rumuri. FDLR utangaho akayabo k'ibihumbi bishika kuri 7 by'amadolari
y'amadolari y'Amerika bya buri kwezi yo kubitaho. Aha twavuga ayo General Omega atwara ku kwezi ntiyabasha kubarwa. Imodoka afise mu muji wa Goma zicungwa na Majoro Bizabishaka afatanyije na Ajaida Fideli Chaste. Imitungo ya General Brigadier Karume ushinzwe ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Abasesenguzi mu bya politike bavuga yuko abisunze ko FDLR izabacura mu Rwanda ku mbaraga za gisirikare bazabyumva bashaje, ahubwo ayo mafaranga bakagombye kuba bayifashisha mu kwiyubaka ndetse no kubaka igihugu cabo uko biriko bivugwa muri rusange. Hari na raporo kandi iriko iranavugwa cyane cyane igaruka ku bigendanye n'uburyo n'uburyo umutwe wa M23 wabashije kongera kubura imirwano guhera muri za 2021. Hari raporo yaje kugenda ivuga yuko byatewe no kutumvikana hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Uganda, ariko kugeza amagingo aya ngaya ibi turaza kugenda tubigarukaho mu nkuru yacu itaha. Turaza kugenda tubisesengura tumenye neza imvo n'imvano yabyo. Icyo nakubwira yuko nuko mu buraruko bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo cyane cyane ku mipaka ihuza RDC ndetse n'igihugu ca Uganda ahazwi nka Ishasha hakomeje kugenda havugira isasu, aho abaturage benshi bakomeje kugenda bahungira mu gihugu ca Uganda ndetse n'abategetsi bagiye batandukanye babarizwa muri ibyo bice barimo n'abashinzwe amateritwari ndetse n'abayobozi b'ingabo, abapolisi ndetse n'abasoda bakaba bakomeje kugenda bakirwa i Kampala mu gihugu ca Uganda banyuze muri za Bunagana ku mupaka Bunagana uza RDC n'igihugu ca Uganda n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Ibi byose bikaba bigaragaza yuko M23 ishobora gukomeza kwigarurira ibindi bice bigiye bitandukanye kuko abapolisi